ndumiwe wowe uno musi wayo nk'umukozi ndiba duremera ko imiti iba nta miti yari wowe mbwira akantu nkakajya kamwifatira kuya man genda mwubaha uruga afite ishavu man gore ati ufite ishavu ugafata no gahekenya kajya n'amadore kwanza kajya nitwona gwana kajya ntori inkoni bakuze nyinshi media nibaze kajya gahungu wazanye kakana ukazane tukarere kaje mu muryango kaze karajinja zo mu rugo nakana ushatse kuvuga ko Goriyati ari umwana imbere yawe mu boss twemera ngamugeza garaca bujombo nabo boss ungana kujyanye bijya ni nko kuvuga umwana wo mu boss kaje nakana ko mu boss urumva kuba je ngenye mugabo ufise igihagararo na heshima zangu bro urumva uri kuravuga ati amen okay murakoze cyane zimwara mutse muri yo bobo agira ni man we nawe kusaka umutiro kurakora peti respect na ko listen peace na ko respect ubawe gose gusa no musi sigaranye toraye ayo ni fresh ntari biwenda gukora oya nta bintu bisanze bobo turaza kuvugana ibisigaye bakoze nyinshi media ndabaramukije muri wace nyamwaramutse vanye nawo muherereye nkuko bisanzwe kuri micro za nyinshi media muri kumwe na Mr Swing Chamber Swing inyuma ya kamera muri kumwe na Bobo Vanchi umukameraman karavyitwaramo neza uno munsi ariko arabikora fresh cyane ariko nakata kurugira ngo image zisoke neza ariko image zanje zibe nziza gusumba izabandi zose kuko umutura wuzisha nondera muri inyishu media nibaze ukiza ntarabandanya usanzwe uzi yuko uyu muntu usubwa muri mubonye ni wa musore nyene kagasore nyene kameze ukuntu kara kompanya ukuntu umugabo katiyemera karo karagira ivyago kagira ivyago ku bantu karibu muzema rezo asante thank you umengura nezere muze baba so je ndi happy nice ndio urabizi kwanza nkuko bisanzwe nk'umuntu atananirwa no munsi nafashe ngo ushobora kuza ndagusanye kandi ahubaye mbega uno munsi madame nkubuye gusanga ngaha uri hanze utari ndani biza kugenda gute yakiyo ntambara y'umugore bro ujya ndamukunda tu ndamwemera kandi ariko vraiment reka iyo ntambara ngo ujyaraje reka sini bakoze nk'iki media ariko akorana ubwoba bwinshi ni uko atinya ko umugore uyu ni wa muhungu atunzwe n'umugore vraiment tu ni fresh taragini tu siyo muzuri mze baba ariko kubera urukundo nyene ujaho urushaka nta kibazo mani abantu benshi baravuga ngo abasitari ntibakunda abasitari turakunda bro abasitari turakunda vyabye none ngo nuko ndi umukinnyi wa comedy ngo sinkunda fise umutima w'urukundo ndakunda ndiyumva nkunze umuntu kandi nkamukunda n'umutima wanje hose cyangwa umutima uri mwibeto urabetonye nta rukundo arije damura ibintu vyuga ati beto marezo uburi kuratwenga ubuyoza boza ubona ari gi akubita vyaye gusa nanzigire mwe musaza hama marezo reka tuyage abiri canka 3 ukuvyerekeye ujya madame wawe ujya mugore wawe uno muturi hanze y'urupangu nase kwase ndezi yoza kubusanga ngaha Jeicho cameraman bobo ukabona aje uvutura wiruke gusa nibaze ko atangwa sikara gukubita wenyine ubwawe ibintu byo kwirukana bimenyereye acha mukire gusa naho uri kurambwira ngo so wakoze kuba utampamagare muhira kuko gendanye ibintu by'induru kuko vraiment ndagusabye ntuzokongere kuzaza muhira jewe ushaka ko madame tutera induru uranchorera kugira sinzogaruke natuma njora bazi kuko ndakunze uri swingi y'Imana wacha no mugire jewe ndaguruka barabwo ngo kugara protai noduka kujyana ariko azabona indanye ari puff n'amaze hama marezo reka ndakubaze ni cyaye ikintu nyezina washoye gukundira ujya mukobwa so ujya mukobwa vraiment nkuko yagumye abivuga yuko yankundiye ikintu kimwe cyasi kimwe gusa ni vyinshi je namukundiye byinshi kandi n'amahera arimo oya so amahera ntarimo kwera we yashaka kubaza ko namukundiye amahera yaba namukundiye amahera simba ndi hasi kujya mu bibona simba ndamukunda kujya ndabimwereka kujya mu bibona ariko vraiment ibanga ry'urugo rimweno namwe mweneho umba jewe ibanga ri hagati yanje yanje nawe mu nzu nje ndarizi ni marezo nkuko bisanzwe ariko arakora ibikorwa bigashimwa muri industry ariko aravyitoramo neza kugira ngo abantu benshi baryoherwe naco ariko arakora kugira ngo ibikorwa bibananye bigenda neza ariko uno munsi afise image y'umukobwa wakundanye no mushuga mame no mushuga dad ndiwe baramubonye kandi abafana ariko barakurikirana meje baramuzi ndi nakumpresenta kandi bihari nibikenewe mze baba usije gusa ko warongowe diaspora kazi diaspora n'umugabo umugore no mu diaspora kazi si bya bose man si bya bose waragiriwe amahirwe vraiment waranyandike audio ndayisubize mu bayumvirize reka nibyo bintu byaraheze gusa icyo yomenya ibyo byose biriko biraba kwanza kajya kadogo nakahema rindira imbere yuko mandanya nibindi kana kumvisha vya kajya kadogo navyo niho kubimenya narabirabye niho uca umenya amakuru menshi kandi menshi cyane ko jewe ivyananiye rindira ndakumvisha sogo ntugire ikibazo
tumeze neza hama nawe ndagukeneye cyane cyane ngo usange kwa mukuru wanje ikintu tuvuga Uyu ni Sheri? kandi unyaruke vrema birihuta. Winshiri wanje uwo ni sheri wawe ayandi makuru nayo reka ndakumvisha akaguhamagara jet ari hon rindira ndacakubwira umvira Swing utafunze uzira ibi bintu swing. akariro gake na break wibuka break Bakundi banyishu meje ndashobora gufungisha swing kubera ibi bintu. jo kumfungisha birashobora kudashoboka kuko Umvikuri jo sinigirane guyinda yihevye ariko amakuru uvuze nuko wewe oya ntabwo urayihevye. Shaka kumva icyo uyo muhungu mudogo ayaga ijambo ugomba ukuri ukubwirwa na mweneko reka namubwira ukuri kumeze ne kibu wewe marezo uno musi uko bimeze nuko vyifashe gute umugore wawe ukunze arafise uwundi mujama akunda Goliath kuri wowe bijya biri serious cyangwa ibintu mwagiye ndakubaje Goliath umuzi kwiki akeso avec keso donne moi la déjà pourquoi vous ça va mitende sawa je Goliath ukuntu ndamuzi Goliath ndamuzi yuko afise amafaranga antuka twarahuriye mu masho agi ariko aratanga amahera imfashanyo mu masho tugaparticipa ariko Goliath vraiment sinumva ko ari ntwari umugore kisu nari nje undi mu bogari watari undi muntu ari G man Goliath ntabwo yari sama ndusha ndumuhunga afise inyinya nziza yo top yumva je ni kunwana umukobwa nibi c'est impossible bro uwo mukurikirana ibiganiro byose wica kunyisha media narabikurikiranye ibintu kavuze nakanumengo nikaye kuje no mu mutwe nikari serie n'urukundo ahubwo je na Sheri man naramushwaniye ndamubaza ati kaje nakantu ko gushira imbere ya media ngo uravuga ko mukundanye nkuko bisanzwe ko ari kare karashira inyuma ya media imbere ya media ntuzi yuko uno musi ari uyamwiharije ari wamufashe mu ntoke ziwe wowe uno musi wayo nk'umukozi ndiba duremera ko imiti iba nta miti yari wowe mbwira akantu nkakajya kamwifatira kuya man je ndamubaza uruga afite ishavu man gore ufite ishavu ugafata no gahekenya kajya n'amadore kwanza kajya nitwona gwana kajya ntori inkoni bakuze nyinshi media nibaze ko muri ko murabona sibiri ko birijane ko tu mugiye kubibona umva nyamba uri kutegekanya gupfa ubwira mu ndarondera amahera y'umusaraba hakiri kare uzurondere Goliath bakunzi ba marezo nije muntu wa mbere ndabatwenza bigashitsa ariko ikibazo kajya kagore tukuru mwakabonye umuntu akora umugore kwera agasare kare akompanya bakuze nyinshi media reka tubigeze ngaha mu bigeze ko bisanzwe tubuke ngaha nukuvuga ko marezo ari kumurondera Goliath je nawe du uno musi utegekanye iki kuri Goliath hamwe umubona amaso kuyanda Goliath aho uri hose ubimenye ndabikubwiye wewe ujya mukobwa yamfata nk'igikoropesho nakoropa uramukunda I love so ahubwo ni umuti wawuriye cyangwa umuti ni wawuriye oya si umuti nariye ahubwo nimba bagiye ahubwo wowe nyambara umuti wari bitubwira kugira ngo tukujane kwa muganga usengewe reka ndakubwira gute ushobora kubana n'umugore umviriza umudiaspora umuti wiwe n'amahera guha qu'est-ce qu'il y a ndakunze mbega wowe baza gute ni kubereke ujya mugore yemera nkaguma ndi mu nzi wiwe ataranyirukana n'umunsi n'umwe ni kuberi wakunze nyinshi media reka twitege vyinshi jongera nkuri gishoboka cyose ushobora kurondera uwo bita Goliath kajya n'agahararo man aramuhara Goliath akwinjiye ngaha aterwa nanga kajya naka akaruka kagira nga je narakaravye kwanza mu kiganiro ndatwenga no mvuga ati kajya kabebe niko bazanye ngo gakundanye ngo gakundanye na SAUDA marezo nta vyinshi numva vyo kuvuga nta bintu vyinshi numva vyo kubanda ndondora ibitadondoreka reka ndakubwire gusa ati kuhaje ku musheri wawe SAUDA ariko tu uriko ni nka kujya umusiti ashobora gucungera banki irimwe amafaranga menshi cyane atanu mutahi atana konta afise kanda kwerekere ko genda nakwemeze rero reka ndanakwemeze ndahire imbere ya inyishu media yirahire neza ngira ndahire imbere ya inyishu media kubijanye na SAUDA sibyo kandi ndahira mfukamye renda nabemeze fukama nawe dufukame Jesse fukama ngira nagusengera wewe fukama ndakurabira nta kibazo jo ndahezagira sa twagiye birankine ko senga we yinguza gusenga nahigiye ndasengeye no muhungu ntiyemegwe na SAUDA Goliath abari wakunda bakunzi ba inyishu media ndarahiye rindira amarezo rindira subiramo sawa nacho je SAUDA shaka byumve bakunzi ba inyishu media je nka marezo ndarahiye kuri SAUDA umudiaspora kazi nuko nyene ntiwihenze umudiaspora kazi yemeye aranshima nshira mu nzu yiwe turabana so sinzo guhemukira ndagukunda I love kajya gahungu nako kakanu kazane tukarere tugashire mu we yasubiramo mukonyene wayavuze
kajya gahungu wazanye kakana ukazane tukarere kaje mu muryango kaze karajinja zo mu rugo nakana ushatse kuvuga ko Goliath ari umwana imbere yawe mu boss twemera ngamugeza garacha Bujumbura nta boss ungana kujanye bijya ni nko kuvuga umwana wo mu boss kaje nakana ku mu boss urumva kuba je nkenye mugabo ufise igihagararo na heshima zangu bro urumva uri kuravuga ati amen okay murakoze cyane bakunze nyishu medani bazi ko ibintu avuze ntuzuvye hakano bivuga imbere y'abantu ndafise yandi makuru ko ari karanye marambara yako yakuguriye intuzenya aka déplacement kakamoto niko kuri rero aho none yanakubwiye kujya mukobwa ankunda umukobwa wana ko atayisanse ndaro ariko nafise ikibazo kimwe vraiment none ko bereka bose mukina muri Yasoni Wolf Show mwese mwifatiwe n'abakobwa best yafashwe n'umukobwa yamuguriye parcelle urukundo rwabo rwahaye Yasoni civilization nizo kuvuga vyiwe sasa marezo naye we nibitugani marezo ubaye nk'umuboye turi mu nyishu turakunzwe vipi ntabwo imbayemo man cyane ubuzima busanzwe muri Amerika uzogenda nta muboye abaye uravyikorera bro umugore ari busy urabikora man mze ari busy jo gasuzuguro ntako shaka bakunze nyishu media ivyo ndavyirinze ibintu vyo kurongogwa nzorongora sinzorongwa yo shaka ndongogwa nari kuba umukobwa none wewe baza ko mu cyumba ari je nja hejuru cyangwa ari waje hejuru yambare ko no mukugira ujyame ko guha Mateo tuyo no musi amaguru kaguru kamwe gakubita ngaha kandi ngaha bigendo kunukunuko ko ari uteka ko ari ucumba utuguru twambare ko adufashe ngo mega ni mikubuza ariko arafata niko kuri reka ndakubwije ukuri ndakubwiye ati nimba mu gitanda mwarahashitse nta kintu uramenya ibyo wavuze si ibyo nenaje no kubwira ibyo wanje cyo byemera uko nyene uya jama kuri gusa nuko yambariye ko wewe uko biri kose wewe uri umuntu muri make nyene uri tono vide mu gifranco n'igifaransa nize reka mbe tono vide abantu ariko bavuga ati mari zuri kubikora neza akubikora muri comedy vraiment muri kravitso neza muri ndetse mugo kuvyerekeye madame wawe nta kigere yumvire kwanza kuba ndiko ndabikora neza muri comedy wewe baza kera ba diaspora bangaye banyandikira bro uruvuga ati mbare yo kujugira umuhebe sino muheba muri no mwanya mugenda arabona ko byasi mugabo bibaye ngombwa ndamwacha bobo image zikora neza zisumbe nizabandi zabakuze so bakora muri nyishu media kurazi cyo ndondera urakizi nikigenya ntacyo mpinduraho marezo reka nagushimire cyane ico shaka ico kintu ngira nkore ngenda gushikiriza Goliath macho kwa macho oya gusa nongera Toto Town orege ni wabivuze neza ati Toto Town je ndi umwana wo mu muji bro ndi umwana wa town bro kujya mahera mu diaspora ni ibintu bisanzwe kandi ndanakumenyesha yuko naga parasera namaze kukaronka ka pembeni akiri hariya ntabyazi ntuzobimubwiye ibyo ntabyazi rendero bisubiremo yereke bya telefone ibyo ndabikubwiye mwibanga ahandaze hajya nkibishikaje agapresseur warahejeje mukebwe agapresseur warahejeje agapresseur ubu ndagafise kandi yandungikiye amahera nkiri akiri womana urumva ubu yamaze kugaruka reka nteswe reka mfatwe nabi kariko karadu muzovana utarukiri wawe ucuterukora none mugabo ndamukunda nibaze byo siko nabi bakunzwe nyinshi mede nibaze ko muvyumvishe ko na presseur ndavyibagiye uko bisanzwe nuko nyene hanyuma reka tugushimire cyane marezo ariko tu ngiye guhuza na Goliath nyuma guhuza na Goliath nika na kiki nutegurira gukorera Goliath canye imbere ya madame hamwe no ufata nka guhuza wewe na madame na Goliath utegekanya gukora iki nka marezo icyambere sinzihanira kuko je sindi leta gusa kinu kimwe shora kugwana ko rya mugore kuko ninagwana nzonegerane ngaragaje ishombe hari abadiaspora benshi bankeneye hamwe Goliath yo kweta mu manyama kagutera ikofe ngumu yo ngaha uzocukora iki nkawe man niye nyitanga kankubita ikofe ryo ngaha urumva kumva zuko ndo mukristo campindukiza no ngaha aho muri make nkubise ngaha twindukiza no naho bakuze yishombe ndaze ko arukonyene tangiye kurengera rero reka tubashimire cyane uko biza nakaye kajambo ubwiye abakunzi bawe nyishu media bariko baragukurikirana kuvyerekeye we na SAUDA na Goliath yavyivanzemo bakunzi banyishu media ni marezo ma connection gasore kari akompanye kwa kundi nyene musanzwe mubizi murazi yuko nakihengeshanya kuba ibintu biryoshe ariko izi namba myizira hagati ya jewe na SAUDA hamwe na Goliath zigiye guhera okay reka tubashimire cyane bakuze nyishu media mwibuke ko inyuma ya kamera bakona Bobo Vanchi kuri mikro za nyishu media bari kumwe na Mariso cyo Mr Swing uko nyako bisanzwe ubibutsa kuri Dramfo TV ndiko ndabakore ndiko ndabaha ibikomedi zimeze neza zitagase reka tubashimire ko bimeze neza cyane marezo we nibaze ko ibintu bigiye kugenda fresh gusa ndiko nakubona mu kiziga ngiye gutegura amahera y'umusada kugira ngo baze bashobore cyo baguhambisha n'intu zi naco ndabivuze bro amahera arahera ugiye